yitwa Neva mubona hako nzindwa ndapfa ndazi yuko urugamba rw'ubutunzi n'urugamba rw'amahera murashaka muzana ayo mufise yose nanje nzozana ubwenge bwanje bwose n'ubuhinga bwanje bwose hako je ntsindwa ku kibazo cy'ubutunzi nzofuma mfa kandi napfa ntimuze mundirire kuko nije nzonari yahuye nemeye ku Eka ndabaramutse mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu ya ECTV ni chaîne ya YouTube yabemereye kujira abashikiriza amakuru atandukanye abavuga irya nino aho tubashikiriza amakuru avugwa muri politike mu butungane umutekano agateka kazina muntu izivugwa mu kibano ibindi byinshi bavyagiye biragarukwa ko tuzanye amakuru adasanzwe na makuru ari buze kugaruka ku ngingo imaze imisi iravugwa cyane yoba mu binyamakuru ku mbuga ngurukana bumenyi mu baharanira agateka kazina muntu abakurikiranira hagufi vya politike mu Burundi ndetse n'abariko bararabira hagufi biriko biraba muri kino gihe hari inkuru yavuzwe y'inyuruzwa ry'umwe mu banyagihugu uyo nawe akaba ari uwitwa Kaze Chris Fabrice inyuruzwa rya Kaze Chris Fabrice rikaba ryararikoroshe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi aho nko kuri Twitter canke Space X Space hagiye hakunda kuvugwa inyuruzwa rya Chris hakaba kandi haravuzwe cyane mu gihe kingi umurundi n'umwe mu bakurikiranira hagufi ibibazo by'u Burundi ndetse agakunda gucisha amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi atanguye gushira ahabona amwe mu matohoza kuvyoba vyarashikiye Kaze Chris Fabrice ndetse nivyoba vyarabaye hagati ya Ndori umurwiza tunga Ndori ndetse n'amanyanga adasanzwe yoba yaratumye uyo Kaze Chris Fabrice afatwa kanyuruzwa kubera Ndori yoba ari we yamunyuruje none rero hakaba hejeje gusohoka urwandiko rwitwa rwo kubeshuza rushizwe ahabona na Ndori uyo Ndori rero akaba avuga ko agira ashire ahabona bimwe mu bintu vyavuzwe na Kingi umurundi yaranagirishije space kuri X hakaba harabayemwo kiganiro kidasanzwe kushobora kuba utaragikurikiye urashobora kuja kuri ino chaîne yacu karaba inkuru ifise titre ivuga ko hari ivuga ngo abategetsi nibumva ivyo Bob Rugurika tangaje bariyahura umugeneral akomeye avugwa muri no dossier ni inkuru twashize ko imaze kurabwa n'abatari bake bashika ku bihumbi 5 urashobora nawe kujaho ugakurikira iyo space ariko sivyo tugaruke ku bihejeje gutangazwa na Ndori n'umurwiza tunga yanyuruje uyo Chris Kaze Fabrice akaba yaranyurujwe kubera ko ngo yoba aheraniye uyo murwiza tunga Ndori imiliyoni 6 z'amadolari ivyo rero navyo akaba ari akamaramaza kandi bikaba birimwe amanyanga atari make banywanyi bacu tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru adasanzwe ari karavugwa ndetse tuze no kugaruka ku vyatangajwe n'uyo murwiza tunga ndetse yemanga ko ari we yanyuruje Ndori Chris aho benshi bavuga bati igihugu c'u Burundi aho umurwiza tunga ashobora kuvyuka mu gitondo akanyuruza umuntu mu gihugu gifise indongozi mu gihugu gifise iperereza ibintu nk'ivyo bikijana bisiguye ko rero uwufise gusumvya wundi ashobora kumukoza icyo ashaka ibi navyo vyerekana ubutungane bw'u Burundi budakora ndetse n'inzego zidakora aho umurwiza tunga ashobora kubahuka akanyuruza umuntu mbere n'umuryango wiwe ntumenye aho uri kubera ko uyo muntu aba adakunze canke afise ibyo atumvikana n'uwo muntu ivyo besho bavuga ko ari akamaramaza Perezida Ndayishimiye we afise ubwoba ko bashobora kumwica Perezida Ndayishimiye avuga ko ngo yiteguriye gupfa mbere akaba bamwe bavuga ko yoba ariko araraga Perezida Ndayishimiye yavuze ko agiye guhangana n'abantu gushika bamwishe ngo hako rero yotsindwa ngo yopfumapfa Perezida Ndayishimiye yavuze amajambo ateye ubwoba nayo tuza kugaruka ko muri yano makuru umva Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu jewe rero umuntu yitwa Neva mubona hako nzindwa ndapfa ndazi yuko urugamba rw'ubutunzi n'urugamba rw'amahera murashaka muzana ayo mufise yose nanje nzozana ubwenge bwanje bwose n'ubuhinga bwanje bwose hako je ntsindwa ku kibazo cy'ubutunzi nzofuma mfa kandi napfa ntimuze mundirire kuko nije nzonari yahuye nemeye ku Rwanda Perezida Ndayishimiye yiteguriye gupfa ati jewe nditeguriye gupfa abanywanyi bacu tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru atandukanye ariko aravugwa cyane
ayo rero ni amakuru agezweho ariko aravugwa muri kano kanya, tugira tuyatangurire kuri bejeje gushyirwa ahabona n'umurwizatunga Ndori yishura ku bibazo bimaze iminsi bivugwa ku inyuruzwa rya Chris Fabrice. Inyuruzwa ry'uyu munyagihugu rikaba ryararikoroje ku mbuga ngurukanabumenyi, aho abatari bake bagiye batanga ivyumviro, mbere hakaba haranabayeho kumutabariza, ariko nanone kubera uyu murwizatunga yagondojwe ngo avuge iyo yashize, Chris akaba ahejeje gusohora itangazo. Ni itangazo avuga ko ari itangazo ryo kubeshuza, turaza kurigaruka ko. Tubanze tugaruke kuri bimwe mu binyoma uyu murwizatunga yoba yavuze, ndetse n'ukuntu yemanze ko ari we yoba yaranyuruje Chris. Inyuma yo kunanirwa kwishyura amafaranga y'umushinwa, Ndori akaba ahejeje kumenyesha ko yanyuruje kaze Chris Fabrice kubera amufitiye miliyoni 6 z'amadolari y'amanyamerika, aho iki ari ikinyoma gikomeye cyane. Mu ikete yise ryo kubeshuza yanditse ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2024, Ndori akaba yarifatiye mu gahanga Kingi Umurundi yashize ahabona bwa mbere amanyanga ndetse no kwinyuruzwa rya Chris Fabrice, aho rero yanditse amenyesha ko ibyashikirijwe na Kingi Umurundi ari ikinyoma, aca agirwa ko yandika ko abeshuje ibyatangajwe na Kingi Umurundi. Mu kubeshuza, Ndori yavuze ko Chris amufitiye amafaranga angana imiliyoni 6 z'amadolari z'amanyamerika. Aca rero avuga ko ubutungane buriko bukora ibyo byose ngo ni ibinyoma biteye isoni. Kingi Umurundi yaciye yishura Ndori kuri ivyo yavuze, kuko no mu itangazo yashize ahabona uyo Ndori yavuze nyene Kingi Umurundi kuko ari we yatanguye gushira ahabona ivyayo makuru, na twebwe tugatangaza vyinshi nyuma yuko hashizwe ahabona amwe mu mabanga muri Kingi Umurundi Freedom, bakaba bahisemwo kwishura Ndori kugira abatange n'umuco kuri ivyo binyoma vyavuzwe n'uyu mutegetsi. Ica mbere dushimye hano nuko Ndori yemeye ko ari we yanyuruje Chris, kandi azi aho apfungiwe, naho mwiperereza bari bagumye bahakana ko bazi ibya Chris. Ivyo rero bishimangira amakuru twatanze yemeza ko Chris apfungiwe mu iperereza. Ikigira kabiri, ico nomenyesha Ndori nuko kuri runo rubuga tutigera turondera umuntu anyuruje umunyagihugu. Iyo tumenye ko umuntu yanyurujwe, twihutira kumenya abamunyuruje tukamutabariza, ariko ntiduca tugaruka kumubaza ngo wamunyuruje kubera iki. Twaramenye rero ko ari we yanyuruje Chris nk'uko ahejeje kuvyemanga ubwiwe. Ndori kuvuze ngo Chris ari imbere y'ubutungane harya apfungiwe mu iperereza, nibwo butungane mwamutwayemwo, canke ariko arahabonera amahano kugira mumwemeze ivyo mushaka? Kurya mwamunyuruje nibwo butungane uvuga ko Chris yaguheraniye, ukaba uzi aho yirirwa, kubera iki utamutabarije? Kubera iki utamutaburije umutahe ngo umurengutse imbere y'abacamanza, ugashima gutegura imodoka y'iperereza iza kumunyuruza? Gushika ubu amakuru dukora mu iperereza yemeza ko Ndori ata kintu na kimwe yerekana nk'icemezo ko Chris amufitiye ayo mafaranga avuga. Kuva Chris yanyuruzwa igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2024, Ndori ntarigera ahonyora aho mu iperereza n'umunsi n'umwe, aguma akoresha amatelefone gusa. Mu iperereza Chris akaba yarasiguye byose n'ico ari karazira, nk'uko yari yarabisiguye mu gihe yanyuruzwa ubwa mbere, ari ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2023, agaca arekurwa inyuma y'iminsi 4. Amakuru dufise ava mu iperereza avuga ko Ndori asigura ko ayo mafaranga imiliyoni 6 y'amanyamerika z'amadolari y'amanyamerika yayahaye Chris mu ntoki ngo ayarihe umushinwa, ariko ngo Chris yarahenda Ndori kugira ntibandike. Iki ni ikinyoma kidasanzwe. Reka dusigure ico kinyoma ca Ndori. Mu nkuru twashikirije twarerekanye ko umushinwa Jaizu yaje mu Burundi mu mwaka wa 2022 kwishuza Ndori amafaranga imiliyoni 2,847 n'amajana 447 y'amanyamerika. Gushikaho rero Ndori amubwira ko afise amadolari y'abanyamerika 400,000. Inyuma yaho hose
nyuma y'aho hose Ndori yaranse kuriha umushinwa, bigenda gute ngo mu nyuma Ndori ace aha amafaranga Chris mu ntoki no kwandika ntibandike kandi azi ko yishuzwa n'ishirahamwe Alps Company. Mu mwaka uheze wa 2023 Ndori yarahatswe kugandagura Chris, Imana irakinga acaja kumupfungira mu iperereza. Ndori aca yandikira umushinwa ko atosubira kumwishyuza kugira Chris abone kurekugwa. Aha rero hari ikibazo kidasanzwe. Ibi bintu Ndori yanditse muri rino kete twarabivuze neza mu kiganiro twakoze hirya y'ejo, ko Chris ashobora kuborezwa igufa aho mu iperereza agategekwa gusinya ko afitiye amafaranga menshi Ndori. Ibi rero ntibidutangaje kuko nawe mu masoko yacu mu iperereza yatangaye kubona Ndori asohora urwandiko ruriko imiliyoni 6 z'amadolari kandi atacemezo na kimwe afise. Ntituzotangara ejo tubonye Chris asohowe mu iperereza yasinyishijwe ayo mananiza. Ibi bintu Ndori ariko arakora yabikoze kugira abandanye gutera ubwoba abashinwa ntibahonyore mu Burundi, kuko Ndori yari yaronse amakuru ko bashobora kuza guhagarika ibikorwa by'uruganda aheruka kugurura muri zone Maramvya kuko ivyo vyuma bitararihwa. Mwishirahamwe Alps Company twayaze bakaba basigura ko bafise ubwoba bwo gushika mu Burundi kuko barandikiye n'umukuru w'igihugu General Neva ntiyabishuye, bakaba bafise ubwoba ku mutekano wabo. Ibi rero akaba ari ibintu biteye ubwoba cyane. Ibiro by'umukuru w'igihugu n'izindi nzego z'igihugu zitegerezwa kuva mu gacerere kuko kano n'akamaramaza aho umuntu ashobora kwifata akanyuruza umuntu ku murango izuba riva, akanyuruza umuntu mu gihe hari inzego z'igihugu nazo zikamufasha kunyuruza umuntu gutyo. Rero akaba ari akamaramaza. Inyuma y'ibyo twatangaje Imena Somusubire ni ishirahamwe ry'uwo murwizatunga Ndori rikaba ryasohoye itangazo ry'iti ryo kubeshuza, aho bavuga ko ngo ari inkuru yuzuye ibinyoma, irementanya ngo gutyoza cane, inahengamiye ku ruhande rumwe, ikaba ngiriko irakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'uwiyita umumenyesha makuru Kingi Umurundi, wowe ikinyamakuru kitazwi kitagira naho gikorera, aho beshera uruganda Imena Somusubire hamwe n'umuyobozi mukuru waryo umushingantahe Ndoricima Aniseti, akabesha yishimikije amatati ahasanzwe kuva kera hari hagati y'uwitwa Kaze Chris Batazira Kabwesi n'ihinguriro Imena Somusubire. Sosiyete Imena Somusubire yashaka kugira ico ishikirije kuri ivyo byose, imenyesha abarundi n'amakungu ko ivyo byose vyanditswe n'uwiyita Kingi Umurundi atakuri kurimwo. Ikibazo ca sosiyete n'uwiyita Kaze Chris Batazira Kabwesi kiri mu minwe y'ubutungane, inyuma yaho sosiyete ironkeye amakuru ko ariko aritegura guhunga igihugu kandi ayifitiye amafaranga arenga gato imiliyoni 6 z'amadolari y'amanyamerika zivuye ku bikorwa yakorana na sosiyete atashoboye gushira mu ngiro. Kuva nyene sosiyete Imena Somusubire yaciye itaka ubutungane kandi igashima ingene ubutungane buri ku kivi kugira butuze uwo wese ashaka gusahura abarwizatunga bariko bateza imbere igihugu. N'umuvyeyi wa Kaze Chris, abavukanyi biwe n'umuryango bamaze kubonana kandi akaba ari nabo bamugemurira ivyo afungura n'ivyo yambara. Uwita umumenyesha makuru Kingi Umurundi ategeze ashikira uruganda Imena Somusubire kugira atohoze inkuru, yarongeye ashikiriza inkuru ataho yongere ashikirize inkuru ataho ihengamiye. Ivyemezo vy'ingena amafaranga yayahabwa na sosiyete byose biriho kandi bikaba vyamaze gushikanwa mu butungane. Ikirindiriye
uwiyita umumenyeshamakuru kingi umurundi kugira niyo ikirindiriye uwiyita umumenyeshamakuru kings umurundi kugira niyo yashaka gukora umwuga uko utegerezwa gukorwa imiryango yuguruye akirinda gukoreshwa n'uruhande rumwe kugira ibe intandaro yo kujuragiza ubutungane n'abanywanyi ba sosiyete imena somusubire. Sosiyete imena somusubire ikarangiza imenyesha ko n'ubu mu gihe Kaze Chris yosubiza ayo mafaranga arenga gato imiliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika atakindi sosiyete yosubira kumuronderako. Sosiyete imena somusubire ikarangiza ishimira ubutungane ku gikorwa cyo kuhagararira umutekano kugira abashaka guteza imbere igihugu n'abarundi bakore atabihungabanya ibikorwa byabo bihari. Murakoze. Bigiriwe mu Kayanza genekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2024 umuyobozi mukuru w'uruganda imena somusubire Ndoricimpa Aniseti akaba ari we yashize umukono kuri iryo tangazo, ariko hakaba hari n'icegera c'umuyobozi mukuru w'uruganda yitwa Muvunyi Reverien nawe niwe yashize umukono kuri iryo tangazo. Itangazo ryitwa ryo kubeshuza ico bikoze nk'uko twabibabwiye haruguru. Muri no tangazo harimo ibinyoma byinshi. Kingi umurundi nawe akaba yasubiye kwiyamiriza ububeshi ndetse akavuga ko ivyemezo vy'uko uyo Chris ariko ararenganywa kandi ko bagomba kumurementaniriza by'inenzo birahari. N'amakuru yandi turaje tubandanya kubashikiriza umwanya ku mwanya. Imbere yuko tuja no mu bindi katubanze tubabwire kuri no nkuru twatanguriye ko ni inkuru twatanguye tubabwira ku kijanye na Perezida Ndayishimiye ibibera mu Burundi n'akamaramaza nibara ku mutemere mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito avuga ati njewe rero umuntu yitwa Neva mubona hako nsindwa ndapfa ndazi ko urugamba rw'ubutunzi ari urugamba rw'amahera murashaka muzane ayo mufise yose nanje nzozana ubwenge bwanje bwose n'ubuhinga bwanje bwose hako njewe nsindwa ku kibazo c'ubutunzi nzopfuma mfa kandi ninapfa nimuze mundirire kuko njewe nzoba nariyahuye nemeye kurugwana. Evariste Ndayishimiye amajambo yavuze ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa 12 2024 imyaka 60 bari kwizihiza imyaka 60 BRB imaze. Evariste Ndayishimiye benshi bakibaza nimba yoba yariko yiyaturira ivy'urupfu, ariko navyo bikaba biteye ubwoba. Inyuma rero y'imyaka 4 n'igice amaze ku butegetsi, Perezida Ndayishimiye akaba avuga ko agira atangure kugwanira ubutunzi bw'u Burundi. Amajambo akomeye amaze imyaka 4 n'igice ayavuga, ariko nta cigera gihinduka. Uraho wenyene yivugira amafaranga yibwe akanatanga ikiringo kitarenzwa kuba yasubijwe, ariko bikarangira gutyo. Akarorero ni imiliyaridi 54 zari kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku Mpanda, aho muri Gitugutu 2021 yari yatanze indwi 2 gusa ngo ababikoze babe basubije canke bafashwe. Mu nyuma rero havuzwe ko wenyene ngo yoba ari mu bategetsi bayagabuye, none rero kugeza ubu nta gacakira. Uraho rero avuga ko yifatiye ikibazo c'igitoro mu minwe, ariko ibintu bikaca biyangara mbere izina ry'umukenyezi wiwe rigatangura kunurwanurwa mu bafashije inyuruzwa ry'amafaranga agenewe igitoro. Muri 2022 yarakaze ku kibazo c'ifumbire ikenye acagiriza General Ngiyome Bunyoni ko ari we abikora kugira amutembagaze. Ubu rero vyarayangaye, ariko Perezida Ndayishimiye arinumiye. Perezida Ndayishimiye ntabwo yorohewe muri kino gihe. Twababwiye ko yagiye no gusaka aho Bunyoni apfungiwe. Perezida Ndayishimiye ntatahura ukuntu Bunyoni yapfunze n'uno munsi ibintu bibandanya kumera nabi, akaba yikeka ko Bunyoni yoba hana amakuru na bamwe mu bategetsi bakomeye babandanya umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bakoresheje ukumwankisha abanyagihugu ndetse no gutuma ubuzima buzimba mu gihugu. Ivyo rero ngo akaba ari intambamye ikomeye cyane kuri Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye ati ninapfa ntimuze mundirire nzoba nariyahuye.
aya majambo ya perezida Ndayishimiye arakomeye kandi ateye ubwoba. jewe rero umuntu yitwa Neva mubona hako ntsindwa ndapfa. Ndazi yuko urugamba rw'ubutunzi n'urugamba rw'amahera murashaka muzana ayo mufise yose nanje nzozana ubwenge bwaje bwose n'ubuhinga bwaje bwose hako je ntsindwa ku kibazo cy'ubutunzi nzofuma apfa kandi napfa ntimuze mundirire kuko nije nzobanari yahuye nemeye ku Rwanda. Jewe rero umuntu yitwa Neva mubona hako ntsindwa ndapfa. Ndazi yuko urugamba rw'ubutunzi n'urugamba rw'amahera. Uyu ni umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito niyapfa rero muzomenye ikimwisha kuko ubwiwe ariko aravyivugira ati agiye kurwana urugamba. Ababikurikiranira hagufi nabo bakabona ko uru rugamba perezida Ndayishimiye ariko arishiramwo kurutsinda bishobora kumuta ku amazi, kandi nawe ubwiwe arazi neza ko nyene abagwana nabo ari bihangange kandi yari abantu bakomeye cyane nabo badashobora kuza kumworohereza. Ibi rero ni ibintu biteye ubwoba cyane kandi biba bivugwa mu gihe umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ko hari abantu bagomba kumugirira nabi. Abanyagihugu benshi bagira ubwoba bakavuga ko umukuru w'igihugu n'uw'abanyagihugu bose. Yatanguye kuvuga rero ko yiteguye gupfa, aba ari ibintu biteye ubwoba cyane, aho bamwe n'abandi bavuga ko ari ibihugu byisoneye. Abo bantu bagomba gutuma umukuru w'igihugu yiyahura bategerezwa kuja habona bagakingira ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Ariko mu Burundi hivyaho nakajagari n'akamaramaza. Ivyo ni bimwe mu biriko biravugwa cyane banywanyi bacu mu kanya turaza kugaruka n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa cyane. Ibihe byiza kuri mwese.